nawe wa twese uri mu ijuru izina ryawe nirinahazwe ubwami bwawe bukwire hose ibyo ushaka bwirwe ku isi no mu ijuru ibyo kurya bidukwiye uyu munsi uturekure ibicumuro byacu kuko natwe turekure abatugiriye nabi ntuduterane ibitwosha nabi yamanudukiza akabi amen. nuko ibintu byari byifashe ku muhingamo w'ejo mu gihe kuri kaminuza East African Star University bari baramutse batanga impamyabushobozi ku banyeshuri basaga 300 bari bahejeje ivyigwa byabo mu bisata bitandukanye. Umuyobozi rero w'iryo shuri Recteur Ndukumako Atanazi yavuye aha ikiganiro amenyesha makuru aho yasiguye ibitari bike by'iyo kaminuza. Aha rero yagize ati ibisata twisangije neza cyane cyo kwabigize cyitwa santé communautaire bavyumvise n'abantu mu kazi bakora ari abaremesha kiyago mu by'ubuganga niba abandi bitumwa ko batuma y'ingwara iteye amahopito n'ama CDC baca bararondera ukaza kubwira nyagihugu iyo ngwara ingene imeze iteye no kwisa baca kubwira nyagihugu n'abantu bafite ubuhinga rero nta handi iyo ntuze yo ico gisata kiri kandi kenshi bakorana n'amashami mpuzamakungu y'abakoresha murabizi amahonije bagiye gukora igihugu bagiye gukorera abanyagihugu bifatemo neza ku kazi kandi yabishoboye bereke abandi bene wabo bazakurikire cyane cyane baze kwiga ayo mashuri birakomeye cyane. Ndashaka kubabwira yuko kenshi mwabonye ko benshi harabo muri ba musulmani bayibonye urazi ko kenshi abana ba musulmani baza ku ishuri ariko mwabonye yuko kwera bakuru babo bakiharya bagubaza ku bwinshi turatekeye abantu yuko rero bagura bene wabo bashiki babo basaza babo baze kwiga amashuri y'Yesu tubahiyo mpamyabushobozi bagisha amareke igihugu cyo Burundi mu bisata bitandukanye mu byo bize. Mubamushimishwa n'intabo mugeze ko muri iki gihe muri yo kaminuza yayo nukuri turashimishwa cyane rwose n'intambwe tugeze kuko bose uko tuvyumva amata dusumira baronka akazi cyangwa abandi bakora ivyabo nico turondera kuko umunyeshuri umuhaye impamyabushobozi atakimumariye ntakamaro kandi baranezerwa cyane rwose ko dufite ibisata bisa n'ivy'imyuga siko mwavyumvise ubibona ni ibisata bisa n'ivy'imyuga hamwe ahejeje aca aronka umwuga aca aronka akazi ubwo nyene nk'akarorero na finance pour des entreprises usache mu mabanki mu microfinance mu mabiro eka hose ugasanga kwera umitwa bahaye bacamo bahambere mu kazi yo gupigana baratora ikibazo nakarona bahaye akandi karono bana ko muri nutrition humaine nta handi iri ari ugatonye muri lumière n'abantu basuhinga buri hejuru barondegwa mu bitaro hose barondegwa urumva n'abantu bakenewe kumva ntimuzi icyo bakora ni abandi nk'abantu kwa muganga abonye umurwayi akavuga ati uyu murwayi utamuhaye ibifungurwa nk'ibi n'ibini umurundi ibifungurwa bituma ashaka kuronka mitende yizero ntuzenya nutrition humaine aca hinyanyura akarondera ibifungurwa bijanye n'umubiri wiwe kugira ngo akire. Akandi kanobana gaki ndaskoza kwimbaza nka igisata cyane informatique de maintenance igisata gikomeye cyane
mu buzima bw'igihugu. Ni igisata gikora by'ubumenyi bwa none muranyumva bya informatike. Aha rero aho bitandukaniye na informatique de gestion, aba rero nibagira amaporogaramu, nibakora ivyuma bya informatike, nibagira ko bakora mu mabanki icyo bita seriveri. Akarorero fata banki ushaka yose, harya hariho icyo bita seriveri ya muri direction hejuru, abakora muri iyo seriveri bijya byose abakora n'abakora ku magisha n'ibindi nibo bacyashya muri icyo cyuma. Bacagira icyo bita terminal ni tumashini musanga mu agence. Cyose mu agence rero sonka information zivuye mu maseriveri. Abo rero duforma twebwe abo do maintenance nibo bakoresha ibyo byuma, kandi iyo bipfuye nibo babikora. Urumva ni ubuhinga bukomeye cyane, ubu murabizi yuko igisa giteye imbere rwose ku isi, bita meme yuko bandanije cyane aje imbere, bita intelligence artificielle. Abo rero ni abahinga karuhariwe, bajya bayita ngo informatique de gestion. Rero ni nk'abakontable yize tuzenya amadone kontable mu mashini gusa, abandi barabihinyanya bakabihingura. Ikindi kisata navuga ni ikihe, igisata mutamire kumva mwacyumvise bita psycho education de l'adolescent et de l'enfant. Abo ni bandi abaza kuciga ni abarimu bari ku kazi, abafonctionnaire bari mu mashuri yose secondaire. Abo rero urumva kwera badafise impamyabushobozi kwihari yababahaye, bacagaruka ngaho iwacu tukabigisha imyaka ibiri. Cyo diplome, iyo diplome yabo rero bavuye ngaha baca ministeri leta ibaha akarusho kuri ya diplome bari bafise, kandi ikibugurura no kuronka ubushobozi burebure kuba directeur wa DPE, kuba DCE, kuduga no hejuru. Kandi kiza abantu bakuze muravyumva ni abarimu bo muri secondaire na muri primaire. Turabakira mutisha kumbaza ati mbe biga ryari, twatunganije ukuntu biga kugira ngo byose bigende neza cyane. Ni kuvuga baza kwiga muri vacances ya Noël, vacances za Pâques na grande vacances. Cyatugura amarembo akaza kwiga, muravyo hama umwanya usigaye amashuri atangwe bacaje kwigisha kuri imirimo yabo. Murumva yuko na kabiri yanga muri EAC abandi badafise, kandi abarishima rwose atuga kugenda neza cyane. Batubwira yuko baronka ama promotion, umushahara uduga cyane rwose. Urumva n'igisata kuri abakuze cyane bigisha baca baronka ibintu bibatunga neza cyane. Harakaba mutera bataramenya iryo shuri rya kaminuza ryanyu kugira ngo babyitaho. Akamu nakariko ndatera ko ndababwira yuko baze ngaha muri EAC, nk'abo bantu baba bari hariya mu bitumba hehe muri rya vacances ataco ariko arakora, baze kwiga, sivyo? Abantu abo mu cyamuje byabwe byose nk'aba bo muri sande communautaire, abo bo urumva kandi baza ku bwinshi. Turabwira tuti nimuze mufashe abanyagihugu, izi ngwa z'ivyatwa ziza zirabatera batazizi, mpaka muzibasigurire kugira ngo baje kwa muganga hakiri kare, bamwe bazikingira. Ivyo ni ibintu tuhabwa imisi yose. Igisata navuze ngira ngo ni ikintu twita economie de développement rural. Ico ni gisata nka gishasha ikiri henshi. Ni gisata biga iby'ubutunzi, bakiga n'iby'ubugoronome byose, sivyo? Abo rero barakomeye, abo mbese nibo bahinga bakomeye dukeneye mu gihugu. Bamwe baza gutora ama projet agroalimentaire agricole, kuko abazi ivya economie by'ubutunzi ngene projet tunganijwe, hanyuma akora n'abagoronome akora ingene bakora, kuko nanjye yaravyize. Ugasanga abantu barakenewe cyane cyane mu ma projet ngaha byo gutera imbere
baje mu entreprise agricole agroalimentaire aho twakeneye cyane gusa abahinga kuko hariya muri Université du Burundi agisata cyitwa akizi cya bioengineer abo biga iby'uburimyi n'ibyo korora gusa ubwo buhinga bwa ekonomi bw'ubutunzi ni burimo mugabo afisa akantu nyine bigisha gatonyi ka ekonomi rurara kariho naho nyine mugabo twegera dupanze abana abanyeshuri bacu uko biga ubwo buhinga bwa entreprise agricole et alimentaire, une entreprise de développement en fait agroalimentaire. Nawe Harerimana Alice umushingamateka akaba mbere n'umwe mu banyeshuri bari bahejeje kuri iyo kaminuza yarashimiye kaminuza, arashimira mbere n'abavyeyi bafata mu mugongo ibibondo vyabo kugira ngo vyige kandi biheze amashure maze byiteze imbere kandi byongere biteze imbere n'igihugu. Kuri uno munsi uri hejuru dufashe kano karyo kugira ngo dukengurukire umwe wese kuco yashoboye guterera kugira dushobore kugera kuri uno munsi uri hejuru turongejwe ko impapuro z'umutsindo. Ewe Mana dukundire wakira amashimwe yacu kuko ibi byose tubikesha wewe. Nitwohengeshanya gushimira igihugu cyacu cyo kidasiba gukora ibishoboka byose kugira ngo ubumenyi butere imbere. Eka nitwo kwibagira gushimira abarezi bacu aribo barezi ba buri munsi yose muri EAC atanumwe avuyemo umwe wese uko yitanze kugira turonke ubumenyi no gushika kuri uno munsi turonkeye ko impamyabushobozi. Barezi bacu muragahora muraramura Imana mushobora byose ibaduhembere kuko twebwe ntabyo tworonka twubahenze. Reka kandi tubonereho akaryo ko gushimira ababyeyi bacu babitanze impande zose kugira ngo twebwe bibarutse dushobore kwiga no gushika aha tugeze. Turasaba no kutarambirwa kuko intambwe iracari ndende. Eka natwebwe nyene abarerwa nitworeka kwishima kuri iyi ntambwe tugezeko, dutenge intege abo bizokundira kubandanya gushika hejuru bazoshike cyane hejuru rwose, kubasaba kudasamara umwe wese kuvyo azozezwa, ahubwo nyabuna ubumenyi twahawe tubugendere mu guhesha Imana icubahiro, gukorera igihugu catwibarutse, mu kugwiza umwimbu mu gihugu cacu, akoyokwe kaboneke kandi twongere twisunge imbona kazoza ya 2040 hamwe na 2026. Hanyuma EAC yacu izoburumbirwe kuko tuzoba twerekanye ubumenyi, ubukerebutsi n'ubwitonzi yaturonkeje. Ewe EAC reka tugutere intege twebwe uramure uragahora uraramura kandi ukoje murandike kiki gikorwa ciza wiyemeje cyo gusahiriza abavyeyi n'igihugu cacu gutanga ubumenyi. Mwarakoze kwitanga kwiha izina mu gihugu no mu makungu. Tukaba tuboneyeho gusaba EAC kurondera ibindi bisata kugira ngo bashobore kuronka igisata cya kabiri cy'amashuri yisumbuye master, kugira ngo hazoboneke abayihurumbira ari benshi cyane. Twongere kandi dusabe EAC ko yoshiraho n'akatuzo kubo iramuye mu kubakurikirana mu buzima bwa minsi yose. Ku bushikiranganji bw'indero twabasaba ko aho muzobona igisabo ca EAC mutohiga imanga kubishigikira kubyifuza n'imigambi yayo, kuko twayibonye ko ubutwari, ubukerebutsi
ibyo turabishingira intahe kuko irashoboye. Reka dusubire kandi dusabe Imana izobandanye ishoboza ishure ryacu muri intumbero yiyemeje. Mwamenya rero ko iyo kaminuza isohoye iyo mikangara ku ncuro igira indwi.